Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'Abanyaroma. Turazirikana duhereye ku kigabane cya kabiri kuva ku karongo ka 10 kugeza ku ka 16. Ijambo ry'umutwe twabonye riravuga ngo Imana yaciye urutunganya. Nabwo ubuninahazwa, iteka n'amahoro bibe ku muntu wese akora ivyiza, ubwa mbere ku muyuda hanyuma ku mugereki, kuko Imana itagira mpunzi. Abacumuye batagengwa n'itegeko bose bazohona atategeko nyene. Nayo abacumuye bagengwa n'itegeko bazocirirwa urubanza hakurikijwe itegeko nyene. Erega abumviriza itegeko sibo ntungane mu maso y'Imana, mugabo abakurikiza itegeko nibo bazorabwa nk'intungane. Nanone iyo abapagani badafise itegeko baranguye ibijanye n'itegeko bavyibwirije, abo bantu badafise itegeko nibo baheza bakibera ubwabo itegeko. Mwene abo barerekana ko ugukurikiza itegeko vyanditse mu mitima yabo. Ijwi ry'umutima rikababera icabona, kandi ibyo biyumvira hamwe bikabagiriza, ahandi bikababuranira. Igihe Imana ica urubanza rwerekeye ibyakozwe n'abantu mu kuyegera, ikurikije inkuru nziza yaje iciye kuri Yezu Kristu. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, turacyazirikana irikete cyangwa se amakete Pawulo yandikira Abanyaroma. Twari twahereye ku karongo ka mbere tugeza ku k'icenda, ubu naho tubandanirize ku ka 10. Havuga ngo, cyangwa se reka duhere kuri aka k'icenda, havuga ngo hazoba amarushwa n'amaganya ku mutima w'umuntu wese akora ibibi, bibe ubwa mbere ku muyuda hanyuma ku mugereki. Niho twagarukiye ko ibibi amarushwa azoba ku bayuda, ubwa mbere ku bayuda, ubwa kabiri ku bagereki, ubwa gatatu ku bantu bo mu isi bose. Rero 10 hagaca havuga ngo nabwo ubuninahazwa, iteka n'amahoro bibe ku muntu wese akora ivyiza, ubwa mbere ku muyuda hanyuma ku mugereki. Nabwo aravuga ati amahoro, umunezero, ubutungane, ibyiza bizobe ubwa mbere ku muyuda, ubwa mbere ku muyuda, ubwa kabiri ku mugereki, ubwa gatatu ku bantu bose. Imana yo mwijuru iduhe ko bitahura cyane. Rero bana b'Imana, aha urumva ko na Pawulo ariko arababwira ibizobabako. Nibatifata ngo bagendere mu nzira nziza, ishavu ry'Imana rizobamerera nabi. Imana idutabare cyane. Nubwo yavuze abayuda n'abagereki, ubwo ariko arabwira abantu bose. 11 haravuga ngo
kuko imana itagira nkunzi ngo kuko haleluya amen haleluya haleluya amen ngo kuko imana itagira nkunzi uko niko kuri bana b'Imana tuze turiruza tuvuga tawe turanezerewe turahimbawe kuko imana itagira nkunzi umva ndababwira aka karongo konyene je kanyujuje amahoro umva ndababwira yaba imana yagira nkunzi biba bimeze gute tuba twaragowe rero ineza n'amahoro dufise imana ntigira nkunzi imana ntiraba kuri umuzungu imana ntiraba kuri umwirabure imana ntiraba kuri muremure imana ntiraba nguri mugufi canke nguri inzobe canke uri no imbere y'Imana twese turabana b'Imana iki imana ishaka nuko duca bugufi nuko dukundana nuko twitwara neza ahasigaye tukazoza kubana n'Imana haleluya amen rero imana ntiraba nkunzi iyaba yaraba nkunzi tuba tugowe ibi bihugu byateye imbere biba byigira uko byishakiye ku bihugu bito bito imana ni imana ego tuze twiruhutsa tumenya tuti twarahiriwe ko imana idukunda twese yaturemye twese ko uwuciye bugufi wese imana imukunda hari kuko imana itagira nkunzi akarongo kandi imana n'amajambo angahe gusa akarongo ka 12 kakavuga ngo abacumuye batagengwa n'itegeko bose bazohona atategeko nyene ngo abacumuye batagengwa n'itegeko ngo bose bazohona ngo atategeko nyene atarubanza rubagiye ko bazohona uko nyene kuko na Bibliya iravuga ko umuntu mbese abantu batigeze bamenya ijambo ry'Imana cyangwa batigeze bamenya Yesu batigeze bamenya iby'Imana abo nta rubanza rubariko nayo abacumuye bagengwa n'itegeko bazocirirwa urubanza hakurikijwe itegeko nyene abacumuye baza amategeko bazocirirwa urubanza bakurikije ayo mategeko nyene nitwaba abenshi ko ducumura tuza amabwirizwa y'Imana 10 ubwo nyene ajya amabwirizwa azotuja imbere hanyuma twirengagije ari amabwirizwa 10 yo mu bya kera canke yo mu isezerano rya kera tuzi ko yajya amabwirizwa 10 nubwo tuyakurikiza mu isi bayavuga ko cyane ariko Yesu Kristo nawe yaraje atubwira yaravuze ati ntiyaje gukura ibya kera mugabo yaje kubishimangira ariko kubishimangira nuko yatuzaniye amabwirizwa tugomba kugenderako hari aho yavuze ngo ukunde Imana cyane wongere ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene ngo nibi bikubiyaha ngo bikubiyaha bana b'Imana Yesu Kristo rero umwarimu mwiza yatuzaniye ijambo ry'ubuzima aca atubwira n'ingene bazosoma urubanza ku muhero w'isi haleluya amen bana b'Imana Yesu yatubwiye ngo nibasoma urubanza icyo azoraba azovuga ati nari ishonje ntiwangaburiye nari inyotewe wanka kumpa amazi nari mwibohero ntiwaje no kundaba nagenze gusa ntiwanyambika nari ngwaye ntiwaje kundaba nari kavantara ntiwampaye indaro mbega imenga n'ibintu nyimba rindwi Yesu arabitudondagurira hanyuma ngo mbere ngo bazoca bamubaza ngo mbega mwami twakubonye ryari yabanje no kubwira abandi ati narashonje ntimwangaburiye naranyotewe ntimwampaye amazi yo kunywa nari ngwaye ntimwandavye nari kavantara ntimwantoye nagenze gunda gusa ntimwanyambika
ngo mbega Yezu ngo mbega mwami ngo twakubonye ryarwaye ngo canke uri mu maganya uri mu gasho uri mu ngorane ntitwabikora. Yezu uti ujya wese wabonye ntugire icyo umumarira yari jewe. Bana b'Imana rero iyo tubona abantu tukanka kubafasha nakazi kacu ni ingorane zizotuma tutaja mu ijuru. None rero uwo mwarimu mwiza Yezu Kristo yatwigishije bijya byose amabanga akayatumenera, yatubwiye amabanga y'ingene urubanza ruzogenda n'inyishu n'ingene twadukwiye kubikora. Ubwo koko ibyo biza biratunanira, ndabizi ko hari amatelefone nzosanga yari kumpamagara mukozi w'Imana none bite umva ndababwire hari n'ab'Imana yabimeshurira bishize ko inzi bijya bintu ku munzara. Mwebwe abantu bamwe na bamwe mukifotora iyo umuntu yarose ni telefone cyangwa afise telefone yo guhamagaza umuntu ngo ngirira ibi reka ndababwiza ukuri Yezu Kristo ni umwarimu mwiza. Yezu Kristo ntarenganya. Hariho abantu abazi neza ko umuntu ko jewe nkwiye gufasha atari babandi babeshabesha banambeshabesha. Hariho abantu nanje ubwanje mfise nibereye mugabo ubushize naratangajwe no kubona Yezu igitangaza yakoze ku mwana w'imfuvya gowa hangayitse njewe adafise telefone atazi yo barambwiye ukuntu bamuhaye amafaranga yaciye mu ntoke zanje namavuga ko je ni posita. Yezu wenyene arafise ukuntu yabigenjeje, bambwira ukuntu byari bimeze numva biradenze. Rero ko nama ndababwira ati nyabuna twipange dufasha abantu, twipange duterateranye dufashe umwana w'imfubyi. Uyu mwana mbere uko bamwe mu ngwiza n'ubusa ariko ibyo nta ngorane. Yezu arazi ko ushobora kuba waseko kumpa ngo dufashe ujya kuko wafashije uwundi cyangwa uvize ariko umuntu ibifaranga yegeranya canke akora ibyo afise uburyo ntabe yo kuyumvira gufasha imfubyi cyangwa umupfakazi canke babandi bagwaye canke bari mu mabohero kujya Yezu yatubwiye rujya rubanza bizoba bikomeye. Rero abo basha ntabwo Imana izobumviriza ariko abantu bazi ibyo byose Yezu yatwigishije yaduhishuriye ayo mategeko nyene azodufata canke azobafata, amategeko azobafata. Rero hari abantu bambwira nabi bagaca bantega imitego. Burya ndababwije ukuri jewe Zipora umusabyikazi w'Imana nzima ibyo mwama munyandikira muntu canke se munashiramwe akantu k'iterabwoba canke ukabona umuntu yandubikiye ibintu ngo umuntu ngo nibirebire bijya jewe ntacyo byongira kuko Imana izi umutima wanje izi nuko mbanye nayo Imana inzi kurusha wewe ukunzi nanje uko ndakuzi ni ibyanje nk'umwana w'umuntu. Imana ikuzi kuruta uko nakakuzi canke nuko wiyizi. Rero ntitugaze turategana imitego bana b'Imana. Reka tubandanye ntiyari aho twabonye ngo Imana ni Imana ntigira nkunzi. Jewe Zipora umusabyikazi w'Imana nzima iyo niko ndavuga ubutumwa bwiza nkabona nabutanze nkabona byagenze neza ndamenya neza ko namunezereje Yezu Kristo. Hanyuma kandi iyo hari n'ibindi bintu yambwiye gukora ndamenya neza nkabikora neza mbamenya ati nabikoze neza. Rero umuntu niyoza kwidodomba ngo Zipora yaze kumfasha ngo afise ibifaranga ngo nabonye ibiki no oya. Reka gutwagwa n'ibishobisho wewe nyimba uri mu bibazo senga Imana
uyibwirire ureke no kuza wiruka inyuma y'abahanuzi canke wiruka inyuma y'abantu bakumvira n'ubusa. Senga Imana ikoresha abantu bayo utanabizi igitangaza kizokuzako. Haleluya, amen. Ubona igitangaza mu izina rya Yesu nyimba wizera by'ukuri. Reka tuje ngira kuri 13. Erega abumviriza itegeko sibo ntungane mu maso y'Imana. Erega ngo abumviriza itegeko sibo ntungane mu maso y'Imana. Twokumviriza amategeko tukaba tuyazi mugabo ntitube turi ntungane, ntituyakoreshe. Mugabo abakurikiza itegeko nibo bazorabwa nk'intungane. Ngo mugabo abakurikiza itegeko ngo nibo bazorabwa nk'intungane. Haleluya, amen. Abakurikiza itegeko, abakurikiza bya bindi Yesu yatwigishije nibo bazorabwa nk'intungane. 14. Nanone iyo abapagani badafise itegeko baranguye ibijanye n'itegeko babyibwirije, ngo abapagani baranguye ibijanye n'itegeko babyibwirije, abo bantu badafise itegeko nibo baheza bakibera ubwabo itegeko. Abantu badafise iryo tegeko nibo ubwabo ngo baheza bakibera itegeko, bonyene bakagihigamo bakamengene bitwara. Hariho abantu badasenga, hariho abantu utobabwira iby'Imana mugabo bakamenya kubahana. Ndibuka hariho abantu mushobora kuganira canke hari abantu twagiye tuganira bavuga ngo jewe ngo ibintu byo gusenga ngo canke ngo ibyo bintu by'Imana ngo ntabyo tuzi. Ngo mugabo mucyo tuzi turazi urukundo, ngo turazi gukundana, ngo turazi urukundo. Hari n'ubundi yavuze ngo jewe ngo ibyo by'Imana ngo ntabyo nzi, ngo n'Imana ngo ntabyo nzi, ngo mugabo icyo nzi ngo ndazi ko hejuru ya twese hariho umuntu atugaba twese afise itegeko kudusumba. Ibintu nk'ibyo rero bajya bavuze ati ndazi urukundo. Yari umuzungukazi n'umugabo wiwe bimerereye neza, ngo bari bazi urukundo kandi baranadukunda bakatwigisha. Abarundikazi wenda n'abandi bo mu yandi makaca, mu yandi makomuniti bakatwigisha, baratwigishije, nibo batwigishije gutwara amamodoka n'ibindi ibintu nk'ibyo. 15 haravuga ngo mwene abo barerekana ko ugukurikiza itegeko byanditse mu mitima yabo. Ngo mwene abo barabizi neza ko gukurikiza itegeko ngo byanditse mu mitima yabo. Ijwi ry'umutima rikababera icabona. Ngo ijwi ry'umutima wabo rikababera icyabona, kandi ibyo biyumvira hamwe bikabagiriza, ibyo biyumvira hamwe bikabagiriza, ahandi bikababuranira, ngo ahandi bikababuranira. Hariyo rero mbere ugiye kuraba abantu benshi muri iyi si, ho kubona umuntu yita umukristo cyangwa umurokore, upfa mubona abantu mbere bari katikati batagira niyo babaritswa, mugabo babigenderamo neza. Hariho abantu nk'abajya mpeje kuvuga bataja mu masengero pe, mugabo bazi urukundo, bakundana, bubahana, batoja mu migumuko, bataja mu bya politike, mbese bibereye aho nyene, bakumva neza ko mu mutima wabo bibereyeho mu mahoro. Imana iduhe gutahura cyane. 16 ariho hanyuma haravuga ngo igihe Imana ica urubanza rwerekeye ibyakozwe n'abantu mu kinyegero, igihe Imana izoca urubanza cyangwa ica urubanza iravye ibyo abantu bakora, ikurikije
inkuru nziza ngo ikurikije Imana ikurikije inkuru nziza yaje inkuru nziza yaje iciye kuri Kristo Yesu. Bana b'Imana aka jambo nako ko guheza karakomeye. Reka dusubiremo. Igihe Imana ica urubanza gwerekeye ibyakozwe n'abantu mu kinyegero abantu ibyo dukora twinyegeze, ikurikije inkuru nziza yaje iciye kuri Yesu Kristo. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ngo iciye kuri Yesu Kristo, ijambo Yesu yazanye mu isi akatwigisha genda mukundane. Mbega mwarimu, mbega mwigisha mwiza, nokora iki kugira nze ntorane ubwami bw'ijuru? Uraza amabwirizwa yego. Genda ugenze gutya na gutya na gutya. Cufata ibyo utunze byose ubihabora ugira iki n'iki. Aho umuntu akaba aferinze bikaba bigoye. Ariko kandi amajambo y'inkoramutima bana b'Imana, kuko twese Yesu avuze ati genda uhebe bijya byose utunze ubihabora ibiki, ariko ucuze umurikire. Mugabo hariho ababigira, abana b'Imana barabigira kuko abapatiri, abafurera, ababikira, ngira n'abarokore sinzi, ariko bajya nyine bihebera Imana, ibyo kurongora bakabivamo, ibyo kurongorwa bakabivamo, bakihebera Imana bagakorera Yesu. Baba bahevye byose bagakurikira Yesu. Rero abashimye kuvyara nabo tukarongorwa, tukavyara, tukagira imiryango, Yesu atubwira ati ja kuraba kwa muganga urwaye, fasha uwabuze amahera yo kuja ku ishure canke yo kuriha kwa muganga, fasha uwabuze ibyo kurya canke ibyo kugaburira abana, fasha udashobora kuja kuvoma ugende kumuvomera amazi. Mbese bya bindi byose yatudondaguriye, nari kavantara ntiwantora, naragenda gusa ntiwanyambika, ibyo nibyo Yesu adusaba. Wowe urahiriwe muntu ufise abantu 2-3 wabikoreye canke urenze umwe canke n'umwe. Mugihe hariho nabandi atakintu bo kwikura, umuntu atacyo yikura ngo yiyumvire bijya bintu Yesu Kristo yatwigishije. Byanditse ngo iciye kuri Yesu Kristo. Yesu yaratwigishije ingene tugomba kwifata muri iyi si. Yesu yaravuze ko igihe cy'urubanza bajya babagome bakoze ibidakoreka, azobabwira ati genda mu mwijima mu muriro wateguriwe shitani n'abadayimoni n'abayikoreye. Namwe bana banje nimuze tunezerwe hamwe. Rero Yesu Kristo nyimba umuntu wari we wese yumvira Yesu kubyo yatwigishije, uwo aricira n'urubanza. Rega hari abantu batazi yuko bazoja no mu ijuru, n'abandi babizi ko bazoja mu ijuru, n'abandi baba bazi ko bazoja mu muriro. Rero je nipfuza ko umuntu yo kwamaze iti naho byorangira uyu munsi noja mu ijuru. Kamenya umuntu atazi yazoja vrema ari mu mayirabi, ariko nawe wobona uti uko biri kose Imana yoza gucura urubanza nkuko Imana itubwiye. Ese noja kwa Yesu, noja kwa Satani, noja? Rero ndipfuza ko twicara tuzi inzira twofata. Ego ugakora ikiza, gukora ikiza ni kuja mu ijuru, ni inzira nziza yo kubandanya ugenda mu bwami bw'ijuru. Gukora ikibi kandi wari ushoboye gukora ikiza, ubu uri kuragenda muri gihonomo nyene mu muriro. Imana idutabare cyane, hanyuma duharanire kurondera ibyiza by'ijuru.
umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.